reka kunkorera ko reka gukora kuri umudari ufise ibintu byinshi cyane usigura have imbere ndawunyegetse sikia sana nikoneshe bro ibi bishaisha sikia ngo ibi bishayisha turacari mu kiganiro Beni twari mu gipindi sikia nikoneshe bishaisha kawaida ona sikia nikoneshe blaze ibi bishaisha tena kamera usikana ona sikia kwanza bishayisha wapi sikia kwambi kama unataka tuelewane ulisha kueleweka hivyo sasa mimi ndiko ndakuba ugomba tugwane misha biheba byagupigana mu bipindi je kubera je ngo ngai kubera niri kofu ngubise nganye byari kumera nabi cyane bro ariko je ndashaka menye umbarire neza je sishaka ibintu byo kugwana kuko yashatse kugwana je ngatwovugutwana nganye si no gukubita je urazoba z'abafana banze bro ndakubashye mbarira rero bro je nimba ngaha anye je ndi serious ndashaka kumenya ujya mugore mwayazi biyago bimeze gute je ndiko ndaririra umugijya mugabo mugenzi wanje ari mwibarabara n'amabega agenda avuga ubashe sivyo lakini ushanipiga makofi na ugitaka ndakuongeza tena ukishauliza mimi nitabendeka ndakuongeza je narabihevye kuko je twoca tuzimya kamera ngaha tukavungurana je na wewe tubikora akuna misha nambia benye binahitajika cyabwo je ikintu ngiye gukora ngiye kurondera ujya mugore ndamubaze ukuntu agira inzu ntabarira umugabo wiwe ikintu nakimwe none umva no rugo babaye kandi we byabonekera ijya nzu ntivyari bigusa umuntu afise amadrede nkaye wibona ijya nzu bari kuyikura amadrede siguri bro abantu turabazi mwebwe abantu ijya nzu ntiyari igusa oya ivyo man ivyo vyaheze man basi mwewe bakunya amafege bana bro ngoja kwanza sikia bro sikia kwanza bro ona bakunzi ba Inyishu media abakunzi ba Ntare gym meze neza muri fresh so je meze neza ndakomeye nubwo matari mu mazimisi mbana imbere ya kamera ariko onye gushikiza isaha meze neza murumva nakakajwi kanje kameze neza so haba muheruka kubona manager wacu muri nagiye kumuraba yasohoye imizigo hanze ariko aragenda kubera iki umugore wiwe yamubereye intambamyi yamubare basohoke mu nzu ariko gushikiza isaha nashaka kuva mu nzu ntibariko barariha amafaranga y'inzu ntituramenya ikintu na kimwe ariko je nje kuraba wa musore umwe nye n'inzu umwe avuga yuko bamusigiye inzu abi wabo bagiye buraya arico canzo cuko manager yavuye mu rugo rwiwe akomoka naje ngomba ndamubaze yuko yemeye ko bamusigira umugore canke bimeze gute je sinzi bro vipi baba na uko kimya nipo kabisa kumudemo w'abandi nyene umudemo w'abandi none nuzi manager none kwanza ivyo mwakoranye wawe ndi yarampangiye ujanye n'ujya bajya bapanga ibi wawe yasohotse inzu yavuye mu nzu yiwawe mugo umugore we yasigaye mu nzu na breme kabisa nangora nimba yagiye nangora ni hano ariko je ndashaka kumenya bro none wewe ugomba umusigarana umugore w'umugenzi canke oya je nta mugore no sigarana gusogya umugore turafise ibintu turatuvugana none ivyo bintu muyaga no mugore w'abandi ni nyabaki mudashaka gushira habona none ujya musiri twabikubwiye musore ariko je nimba mwarabimbariye ariko nawe warabona mugabo wiwe ujya Frank byama manager wiwacu ingorana arimo umugore wiwe gushikiza isaha mwamumutwaye ubu vyaheze umviriza musore uzirumvira amajambo mbere yo kuvuga je nta mugore w'abandi natwaye sivyo oya hanyuma niba yagiye je nta ngorane kubera ntaco ndamwishuza ko nakarisi nawe ndamwishuza we niba yagiye usanga adakora akazi neza canke ibiki ingorane zo mu rugo jezo nizinda uvuze ntakora akazi neza gute wewe uragashoboye ako kazi akora akazi oya je ndacari umujene ariko akazi nogakora ahabwo usanzwe ugakora n'ubundi niko kazi kiwawe usanzwe ukora oya ibyo ntabyavuze musore ibyo navuze kabisa yego ya none gushika ubunye mu nzu yiwawe basi uya mudamu yoba yarakugabanirije k'amafaranga ubunye kuvyerekeranye n'ijyanze
ivyo ntibikuraba nakubwiye ndafise ukungene turi hano bro je ntibindaba gute kandi je ngaha turi imbere ya kamera dushaka usigurire neza igituma umugore w'abandi ushatse kumugumiza mu rupangu umugabo nawe gushikiza isaha yagiye yomotse yataye umugore mu nzu kubera iki wewe umugore niba yasigaye mu nzu ararufise mu ruhusha sivyo kubera umugore niwe twavugana byose kira kintu gusa umugabo wiwe ubya narabonye ko ari umugabo adashoboye kawaida kubera none umugore niwe mwavugana none imbere yuko baza gupanga ijyanzu yaje kuvugana na wewe ari umugore canke yaje kuvugana ari umugabo je bwa mbere tuvugana haje umugabo haje umugore yego bro manager wiwe nyene yavuze ko haje umugabo aratwereka n'urupapuro rw'amasezerano ko ari we mwagiraniye amasezerano yo gupanga bro je rero je shaka kumenya neza igituma manager yavuye mu nzu akagusigira umugore wiwe kugira uzura mupompora man ivyo bintu umuzana ngaha kuri kamera sivyo kabisa ivyo bintu byo gumwemeza ibintu ngo je ndapompora umukobwa w'abandi kandi ivyo bintu cubireka none twobifata gute umugore umugabo ava mu nzu agasiga umugore kandi akaca musiga mu rupangu rwiwawe kandi nawe tuzi yuko imisi yose ari buza kurondera umugore umugabo nawe atari hafi urumva umugabo niba yagiye zo n'ingorane ziwiwe sivyo niba yagiye zo n'ingorane zo hanyuma byo kuvuga kundiha jewe ndazi kungene mpora ndihwa point none urihwa gute tubarira urihwa amafaranga canke urihwa ibindi je nabikubujije ivyo bintu man ivyo bintu byo guma je nakugenda ndafite kungene ndihwa sivyo nabikubwiye kandi nusubire kubivuga ivyo nivyo dushaka kumenya ingorane ntiri ngaho man none tumenya abapangayi baji wawe ukuntu bifata ko bariha amafaranga canke bafise ibindi bintu bariha ingorane rega ikibazo hano kiri sindamenya ahantu hari ingorane inzu ni iwanje sivyo hanyuma umugore ari mu nzu umugabo yagiye sivyo tuvugana n'umugore ndazi ukungena ndiha hanyuma ivyo nushaka kumenya bisumbya ngaho sinzi undi umuntu yo bikubwira ko we ntaco ufise wo bivuga oya kabisa kandi ndakubwiye ubwa nyuma ushaka ko tugira ikiganiro neza nkuko waje kurondera amakuru uze kumbaza ibintu ariko ivyo nusubire kubimbaza ariko twege imba turiko turabaza hari ibibazo usanga tutimiriwe kubaza none bro yaba ari wewe urafise umugore urazanye umugore wiwawe uramushize mu nzu uramwicaritse ukacubona uwundi muntu nyene urupangu ariko araza kugira gute ku mugore wiwawe wewe wovyifatamo gute canke wovyakira gute je nobanza kwanza kwibaza impamvu uyo mugabo aje ariko je mbona ibintu byanje byose ko ndabirangura neza ratio ntanga neza ibintu byo mu rugo nkabihagarikira neza kweri aho niho nogira ingorane ariko mbona yuko mfise ikosa no kwitahura nkavuga ati usanga babikora kubera mfise ikosa urumva gushikiza isaha ujya mugabo awe avuga jewe none amafaranga ndayafise kubera ikinge ninza ataza gutora amafaranga tubashe kuriha umviriza ijyanzu nkipangisha ubwa mbere haje umugore sivyo umugore turavugana umugore tuvuganye duhejeje ubwa kabiri hacaza umugabo none mwaganiriye iki none n'uwo mugore none mwatangwe kuvugana n'umugore hama umugabo nawe acaza mu nyuma je uhinduka none uhinduka gute ugomba iki kuri umuntu ufise inzobe ugomba uhindura inzobe ariko turashaka kumenya gushikiza isaha umugore ubwa mbere mwayaza amasezerano ameze gute ndabisubiyemo kandi umugore twaravuganye turahuriza ko kintu umugabo bacaraza turandika amasezerano none amasezerano mwandikanye n'umugabo yaje yisubiriza ku byo mwayaze n'umugore cyane oya ibyo umugore twayazeje nawe ni vyacu sivyo kandi nkuma ndabigusubiriramo umusore ariko je nimba nashitse ngaha anye naje kumenya neza nohoza makuru menye uko bimeze ku mugore hari ibindi bintu mwayaze nimba canke mwayaze kuza muraryamana naho kundaba nije ndiko ndakubaza shaka unyishure mwayaze kuza muraryamana n'umugore w'abandi umviriza bro susubira kukubwira kandi ko nza guhinduka usubire kandi kumbaza ico kibazo caminduka none bro tubarire basi mwayaze ibiyago bimeze gute n'uwo mugore
kumva udashaka kutubarira ikintu na kimwe uwo mugore mwayazi ibintu vyerekeranye gute kuza murarihwa amafaranga canke muza muragira gute abango mu gisagara muze muritonda ku bagore babandi ko bamutuna isumu bro reka kunkorerako kwa reka gukora ku umudari ufise ibintu byinshi cyane usigura have imbere ndawunyegetse sikia sana nikoneshe bro ibi bishayisha sikia ngo ibi bishayisha bishayisha ayi turacari mu kiganiro Beni twari mu gipinga sikia nikoneshe bishayisha kawaida ona sikia nikoneshe braza ibi bishayisha tena kamera sikana ona sikia kwanza bishayisha wapi sikia kwambi kama unataka tuelewane ulisha kueleweka hivyo sasa mimi je ndiko ndakuba ugomba tugwane misha biheba byagupigana mu bipindi je kubera je ngo ngayi kubera niri kofu nkubise nganye byari kumera nabi cyane bro ariko je ndashaka menye umbarire neza je sishaka ibintu byo kugwana kuko yashatse kugwana je ngatwovugutwana nganye si no gukubita je urazobaza abafana banze bro ndakubashye mbarira rero bro je nimba ndaje nganye je ndi serious ndashaka kumenya ujya mugore mwayazi ibiyago bimeze gute je ndiko ndaririra umugijya mugabo mugenzi wanje ari mwibarabara n'amabega agenda avuga umugore wanje ndamutaye mu nzu kubera impamvu izinizi kandi nawe byo gufasha kuko ariko aragucafuza ariko tumaze kumenya impamvu ido uca usanga ivyo bintu vyoroshe okay tambirisha ukweli bro tambisha ukweli brother munaripana aje muri hana gute mwana mbisha sa ukweli ni kawaida ujya mugore yaraje kwambera arandondera sivyo aje kwambera arandondera ambwira ati nshaka ufasha iki kintu arakimbwira ikibazo yarafise ahimbwiye necha ikibazo iki urumva umugore igyanzu ni wiwe sivyo igyanzu ni umugore ni ayi baje nabapanga kwa tunabisha nabapanga hivi kwa tunabisha wewe unakiona ni ulizo unataka majibu niko nakwambia unazabisha igyanzu ni umugore kandi ibintu ko ndakubwira nga nibyo arukuri sivyo shaka ndi kubisubiramo igyanzu ni ujya mugore yajambwira ati umugabo wanje ntacafise ariko shaka uzuzuraza kumwishuza ndabe ko yogira iforo uzuzuraza kumwishuza byite kwinzuka ari wawe hanyuma wewe icawe kizuza kiraboneka natwe buraza abantu bo umuji bisigura gushikiza isaba ko nzanyisha imeze muranyumvira akakamara amaza kumukobwa bigushikiza isaha ryanzu ni y'umukobwa kandi none bari bayimwe igihe kinini amafaranga ho ntibigeze bariha rero ndumva umva bari kuriha guta amafaranga ahubwo jewe none agenda kumwishuza niyo mpamvu navugana n'umugore kenshi je nacagenda kumwishuza ico yari yanyemerera azozarama nta kindi niyo mpamvu ujya mugabo wapi kandi n'ujya mugabo hari igihe namwishuza nkabona wapi ibyo umugore yavuga n'ibyo ujya mugabo nta mafaranga ni nyarucari ahubwo n'umworo kabisa kwi yego rero ce ndumva ibintu bigiye gukomera cyane umugabo ave mu nzu kumba inzu ni y'umugore wiwe asanzwe babana mu nzu y'umugore kurongora umugore nk'uyo onye ne kubera kino natamubwiza ukuri umugabo wiwe amubarire none ka bro je ntibindaba kandi ngakubona kubwiza ukuri nuko nakubashe sivyo Lakini ushanipiga amakofi na ugita kandi akongeza tena ukisha uliza bintu bitabende ngenda kongeza. General bihevye kuko je twoca tuzimya kamera ngaha tukavungurana. Je na wewe tubikora hakuna mesha nambia benye binahitajika. Cyabwo je ikintu ngiye gukora ngiye kurondera ujya mugore ndamubaze ukuntu agira inzu ntabarira umugabo wiwe ikintu nakimwe. None umva no rugo babaye kandi we byaboneka ijya nzu ntivyari bigusa. Umuntu afise amadrede nkaye wibona ijyanzo ari kuyikura he amadrede siguri bro abantu turabazi mwebwe abantu ijyanzo ntiyari igusa oya izo man ivyo vyaheze ma basi mwewe bakunya amafege bana bro bro ngoja kwanza sikia bro sikia kwanza bro mimi bro ona ona bro biache hivyo ona